jewe ndemeza neza ko mu Burundi igihugu tubayemo ata muntu yovuga ko ari umukene turetse yuko akenye mu mutwe canke yabishatse. Mbwa bakene urabizi barahari ni benshi. Nico cama kiriko kirantangaza. Kenshi na kenshi ugiye hano mu bisagara usanga umuntu ari karasaba. Umwaka uheze yarabona bwiye Gitega tuti urabona no muntu afise ibiyoba ibase ibiyoba ari karashuruza. No muntu nta mutaye ibihumbi 15 arenza. Ariko wenda kubonye imyaka irenga 5 ngaho uri kurasaba. Uti none nta 15 uraro. Ni gute ndavya amafaranga abantu bagenda baguha. Nta 15 uraronka yaho ugira umutayi wawe ngo sho ntavye ndaronka. Aje ndambwira ati hamagara abantu ngaha abashingana he bajeje ngaha ku isoko. Kuvugana hama amafaranga ndayaguhe. Hama nawe ucutanguza ndakugura ni basi ucutanguza wa mutahe. Yaciye agenda ku ruhande acarondera uwundi muntu azi ko ari kirara andondera abantu batatu. Bibirara nyene bahajya nyene. Acavuga tuti aba nibo bashinga nahe nzanye nibo bagaba ngaha. Nabavuga tuti ntangora njabaza abantu bakorera hajya muri parking teba abantu bajeje ngaha ivy'isoko tireke ivyo nibirara vyo ngaha. Nambwira ati iki nico kibazo gituma mu Kenya. Uko impamvu ndiko ndakwereka yuko wari we wese yakwemo ko mu Burundi atokena. Kandi burya rero ntibazi bakubeshe ibintu byinshi mu Burundi ntibisaba umutahe. Ahubwo byinshi bisaba umutahe. Nta mutahe bisaba. Gute? Kuko jewe ndahamya neza n'abarundi baki badafise itongo. Yego. Aho bavuka itongo. Naho ryo baritoya. Nawe rero umfashe muvandimwe. Uno musi uteye umwumbati nta mwavu saba. Udakeneye uzowutera kijambere. Uvise rero ryatongo rya ukagenda ugafurura. N'amaboko isuka ni yiwawe n'amaboko nayi wawe. Ukarima. Urwana shaka n'umumbati nta ufise. Ugaca ugenda ku mubanyo kamuga tuti je narinje gusaba umpa ibigotigoti. Ibigotigoti barabiguha n'imbuto nawe imana imbuto. Akaguha imbuto y'imyumbati. Ugaca uyitera. Igisigaye kuzo ari ukubagarira gusa. Ubundi mwaka uzosoroma. Aho hari umutayi wasavye. Itongo ni giwanyu. Intuze nyimbuto niyo wasavye bayiguhaye. Mbere none muri ya myumbati urashaka guteramwe ibijumbu. Naho nyene ivyo bijumbu wateye imibuto ukayisaba bakayiguha ndahamya. Nta mutumba wose wotembera ukabura abantu baguha imiganda nk'itanu y'imivyuka. Imivyuka canke imibuto ivyo ntibishoboka. Nuko kesha abantu bakenye beje niho bashaka kurima. Nico kibazo rero. Ico rero kibazo rero uciye rugenda ugatera ya myumbati na vya bijumbu. Umva inyuma y'amezi 3 ano zosoromye ibijumbu. Inyuma y'umwaka rero n'imyumbati mara amezi 6 amezi 7 uzobutangwe gusoroma. Ne ntumva kuzo kwikenura. None wumva ni wavuga ko Kenya ntivyafatiye ku bibazo vy'iwawe ufise mu mutwe. Ikindi kibazo kindi. Uno musi nta muntu ashobora kubura akabura amafaranga igihumbi. Igihumbi c'amarundi. Ibihumbi 2. Ihumbi 2 cya igihumbi n'umutahe. N'umutahe gute. Twengahe iwacu hariho utuntu twita isihiri zijya mbeba zikizungu. Ipanya. Zimeze nka kujya dufate nk'uko kwagakwavu. Ipanya imbeba zikizungu zirazwe. Uragero uguze isihiri y'amafaranga igihumbi. Undi musi urarondeje uguze indi y'igihumbi. Zishira mu nzari zingahe? Zibiri. Ivyatsi za kuzigaburira sivyugura. Uza gucana hari hose wahirire uzihe. Izo uzitezamo umutahe. Inyuma y'amezi 3 kavyara tubiri kajya. Kavyara tubiri. Inyuma y'amezi 3 harigiye kwa kazoba kamaze kuvyara ntitubaye tune. Na twa tundi kazoza kusubira kuvyara na kwa tundi hageze ko nakonye tugira iki? Tuvyara. Uci ufata twadusihiri ugashudushora uzoshugura urukwavu. Uciufatire rwa rukwavu nago urarutunze. Dufate guciguramwo hagasa nk'udusihiri tubiri. Uguze mu rukwavu uguze ufise n'udusihiri. Ucutunga isihiri n'urukwavu. Urukwavu rero ruroroshe rero ko abantu benshi baroroye inkwavu. Ufise urukwavu ruvyara uzobaza umuntu afise urushuri. Ugenda ugwimisha ucuruza ni wawe. Uce ruvyara hagati y'ubwani 9 umunani canke 5. Hari n'uburenza 10. Hari n'uburenza 10. Sigwa rukwavu rero ufise isihiri, ufise n'urukwavu. Ruciye ruvyara 9. Dufate hageze mu rugira ikibazo ariko ntuzoburamwo 5. Ucironka mu rukwavu bungahe? 5 bukuzwe na nyina wayo ikuze. Nago ruciye rusubira rukavyara. Rukwavu ruciye rugira iki? Rukavyara.
uciye ubwo ndi ruvyaye byara ugacushora nk'ubukwavu 10 ushoreye rimwe kuno munsi urukwavu ugwamakera ugwa ibihumbi 10 ntiwumva ko uciye mu mwaka umwe uciye uronka isihiri n'inkwavu zirenga 10 ugacuronka n'impene aho tugume dukontorora mu mwaka umwe n'igice twoba tuguzemo n'inka inyana y'inka twatugeza kugura inka mugabo urumva yuko ibiharuro biba mu mutwe kandi ibiharuro bigaciva mu maboko avuga ati teka je nikuremwo ubunebwe ngende nkore mugo umuntu wari we wese no munsi isi tubayemwo akeneye gutangura ku mutahe uri hejuru ata experience yawe afise naco gituma nk'ubu nka jewe ntiwo mganze gusaba umutahe muri banki kuko intoza gusaba umutahe muri banki ninaza gusaba miliyoni ntarakoresha sindabona ko ayo mafaranga kwanza nshiye kuyagera je nyine akunguka hama kavyara yandi umva noza gusaba amafaranga muri banki ntaramenye nkoresha bishoboka gute nta n'urukwavu uratunga ugaca ugenda gusheta ikintu muri banki ugasaba miliyoni 10 nta n'umuriyoni urigiye utunga kuva wabaho kumbure banka guhera hasi cyane umva nico kibazo dufise umugabo nimba uhereye hasi ukagenda uraduga urabona wahageze ku rugero uvuga ati aha rero inosaba ideni naho vyana kuriha ndabona ngene noririha nanje gitubana ko ndakubwira tuti ikibazo twe ntidukenye ahubwo dukenye mu mutwe no kudasha no kuba banebwe cange harakenye n'abamotivateri bumvisha abo bantu nivyo bibazo dukeneye yuko haboneka abantu burya abantu benshi bagenda bakubwira ko bagiye bateye imbere bagenda aho ko bahereye hasi je wabonye iyo twahereye hariya mu ndimiro natangiye kuri mahaje afise amafaranga 30 oya 30 by'amarundi bitarenga wahereye ku mafaranga 30 mu kurima mufuko ngo birenguke umunsi ugeze oya neraniza kuri hegitari zose twumve ugezeko hegitari ugeze ko z'uburimo ndarenze hegitari 12 hegitari 12 uhereye ku mafaranga 1000 nahereye ku mafaranga 30 uko mbwana nkagira utundi tuntu nkora uko ndose amafaranga inca ntwara hahandi uko ndose amafaranga ntwara hahandi nza kumena ndima gato hajya hano twahereye kwijya ntuzana haguze mu 2017 wow niho naguze mu 2017 namusitugeze mu 2023 yego hajya urabona yuko namaze kwagura hamaze kwaguka nabonye hegitari nyinshi iyi ndimiro nayo urayibona iyo naho hari izindi ndimiro buke kandi nguma mbandanye uno museni urabona inkwavu twahereyeko urabona ko zatanguye kuvyara ziriko ziravyara niwagaruka muci uzosanga zihari aramajana canka ari ibihumbi mugano ntibaza ngo hari ntazi tuzokongeramo nizijya nyene tugende gukurikirana zijya nyene dukora ubushakashatsi kuri zijya ni nka cyakindi uri kuravuga gukuza umutahe wa gukuza umutahe inka twahereye ku nka nahereye ku nka imwe yishuri njangira amahirwe ndonka iyindi nkundi mutahe ndagura iyindi nka igira kabiri muguravye ubu tugeze ku nka zitari zikeya zifise haje dutse n'ahandi tuzitungiye kandi izindi wabonye ko naziya zose zirafise amezi mu misi ziravyara ni wazero haje uzosanga ari uruhongore gose muno mwaka navyaje inyana 5 wow nazo nyene zirahari muno mwaka nayo niteze kuzovya izindi zirengizo nazo ziguma ari zazindi ariko ugenda bukebu nashaka kuvuga ko kuno musi ucutangura kurima ucurima ngo amahegitari utangura imbe kaza kantu kiwanyu kwanza ko mu muryango hama wigenda uraduga bukebuke era ku rukwavu rumwe uduge ruvyare zibe zibiri zibe zitatu bukebuke mugana naho nyene ukazororwa ukundi inyama naho kiba ikibazo uvuge tuti ubwo ruvyaye kwanza ko rurinze ruvyara urunagore kandi arushire mu isafuriya okay none nk'ubuga Samson ndiko ndumva nk'ivyo vyumvira office birakomeye ariko bikwiye gufasha abandi bantu kumbure benshi nk'ubutumwa canke iyi message muri ko muratanga iyi motivation muri ko muratanga izoshikira abantu bakoresha internet babandi bafite telefone ya Android baje kuri YouTube baje kuri Facebook canke peut-être no mu WhatsApp kuri wawo nire abayibere aho mu muji ariko aratembera nk'akarero haje kuri Komine BUHIGA iwanyu hariho kumbure utundi twana canke n'abajene bashobora kuba bakuze atabona icyakora atagira iki niho nk'ahantu ushobora kuvugana n'abajejwe intwaro nk'izi motivation uri kuratanga ngaha ukaziha bajya bicaye nabo badashobora kuronka washaka neza telefone
burya turagerageza kubwiza abantu kurima jewe mwizi ndimiro ziwanje nuko mwashyize musanga abakozi bagiye zikora nk'abakozi 43 abakozi 43 bajeje gukora mu bintu by'uburimyi gusa baguma bakorera bino kandi no mu bworozi hari abandi no mu bworozi hari abandi ariko aba bantu rero hakagira n'igihe tubagabura n'igihe tubagabura turari ukunza turasivya umwe 5 6 7 cyangwa tugasivya 10 aho n'igihe dusivya nka 200 kugira iki nawe baje gukora iwabo je kwemera ko muri indwi zibiri uri kwakora ngaha ntibikunda none iwawe naho uzocubaho gute jewe nimba ndaguhaye amafaranga yo kuza gukora umunsi nayabuze cyangwa umunsi wagwaye nzoje ndayakugemurira muhira nico kibazo ubwo je nshaka kukwemerera yuko uhera ku wa mbere ukora gushika intaki 30 utari kurakora ivyawe oya ntibikunda nawe utegeza kubaho ukora n'ivyi wawe uko nk'ubu iyo turiko turagira ubushakashatsi ku kintu gitegwa kinaka turi kumwe nabo niyo hageze ku gisoroma turabahamagara nabo ko tuti mwabo inge twagitanguye nabo genda ugire guki wawe nawe genda ugire gucya kumbure wowe nuko basomvye mutahe ivyo uvuze ubushoboye kubishira mu ngiro nabo nyene nakubwiye yuko ibibazo bihera hasi jewe nateye umwumbati none hari umwumbati unanira gutera birashoboka okay we ntuze gutunga impene tunga urukwavu utarushoboye tungipanya tunga isihiri nje gituma nakubwiye tuti ubugiye ukabaza umuntu ari we wese akubwira tuti kweri kurima bisaba umutahe ahera kukubwira umwavu uno mwavu je no cenda gukura nivyo ndiko ndakubarira none isihiri ntitanga umwavu kayitanga umwavu mwishi ipanya mwishi urukwavu ntitanga umwavu none nk'ubu ufise muhiri wawe isihiri nka 2 cyangwa 3 umukene wanyu ufise 2 ufise n'urukwavu rumwe tuvugishanye ukuri hazogera isezo y'urutasi nimba wahereye inyuma y'impeshi ego ata nibeni na 2 ufise z'umwavu babishoboka ni waba ufise impene uzofise umwavu ngana gute ikibazo ni cyake ndiko ndakubwira tuti ni gute abantu dushobora kubikora ni gute umuntu ari wese ateza kwa afise akororwa kamuha umwavu nabaye muri Uganda ubuzima bwa muri Uganda bwarantangaje cyane kandi nabaye mu district yatandukanye nabaye muri district ya Buhoro narabaye Jinja narabaye Tororo nabaye Bugiri Busia Maraba Kamuri ibice bitandukanye bya Uganda usanga umuntu ava ku kazi ka leta akazi ka leta kose avuyeko abafise ikindi kintu akora afumagira akaduka gatoya kajya mu muji mwitwa ngo nakazembure mugabo afise acururizamo mugabo twebwe ino iwacu abarogiza amahirwe bakaronka akazi ka leta ava yaja mu kabare hama usanga bafise uturima tugikoni twishi mu Buganda usanga abantu bose abagore abagabo bambaye ibotine wenga umaze kubona abagore bambaye ibotine mu majipo ari bangahe cye muri vya n'abagabo ni bakeya ni bake ariko gendura be mu Uganda usanga abantu bose bambaye ibotine usanga avuye mu murima avuye mu murima w'imboga avuye mu murima y'amateka avuye mu bitoke avuye mu nka avuye mu mpene avuye muki nta muntu numwe afise umwanya wo gutakaza nta n'ukeneye kuraba ivya mugenzi we arimwo wewe aja arabana n'ubuzima bwiwe nje gituma rero nimba dushaka ko dutera imbere ni kira muntu wese kuraba nico yokora inyuma y'akazi kiwawe ufise ukora ariko ubufise n'ibindi bintu ukora uno musi je ndavuga tuti jewe ndava ku ishuri mugaba amasaha y'ishuri agabuye muku ayana nanza kuba nagiye gukora iki ariko ukananirwa ni korora inkoko imwe kandi ubutunzi inkoko imwe nirirwa rayisumira ivyige umba ariho n'izindi ushaka gutungira ahantu zimenya basi dufatire kuntuzenya kumbata
hari abantu bavuga ngo ahantu tuba ngo nahantu habi ngo hibicafu. Okay, zana rero imbata rero. N'imbata ntibana n'ubucafu. Imbata ibana niki n'ubucafu. Ariko nayikorere muri vya bintu by'ubucafu. Bese nabwa bucafu urafise akamaro. Ko hari ikindi kintu naco gitunzwe n'ubucafu. Ego, kandi gihe inyungu umuntu. Tebe nk'ubu harugureka tugiye tukwereka ahantu dushira amazi mwino ndimiro. Tuhora dukora ubushakashatsi. Tukafata tukasama amazi y'imvura. Kijya kino kirajya cinjamwa amaritiro 70. Kiri ngaha nyene mwino ndimiro. No kuvuga yuko iyo hageze nko wajya mu kwezi kwa gatatu dushira kwa mahema hirya no hino. Cyadushungururiramwe amazi. Kijya kino kimaze kuzura tukatubika amazi y'imvura. Ko amazi y'imvura abarimwe ibindi vyunyunyu. Binaka. Rero iyo rero twateye ibintu ngaha muci tuza turanyuza